bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo kudutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mwami Imana, nje imbere yawe ndirimba ishimwe ryawe. Nje imbere yawe muvyeyi mwiza nkenguruka cyane urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi Imana. Uri Imana idukebura buri munsi mu ijambo ryawe, kandi wariduhaye ngo riturere kandi ritwigishe, ridutoze kwitegura Mwami Imana ibihe byose, ko tutazi umunsi n'isaha kugaruka ku Mwami wacu. Mwami wanje ndagushimiye, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo kubera iki Imana dusaba guhora twiteguye. Haleluya. Imana iradusaba yeruye cyane ngo twame twiteguye, ko tutazi umunsi n'isaha yo kugaruka ku Mwami wacu Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bitesalonike ba mbere, turasoma igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Ivyo kugaruka ku Mwami wacu, ku Mwami Yesu. Ariko bene data, ivy'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro, aho hazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi. Niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubashike ko giturumbuka nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntiturabo ijoro canke abo muzimagiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mw'ijoro, n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro. Ariko tweho ko turi ab'umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza n'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye n'inkofero ukwizera, inkofero ukwizigira gakiza, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa gakiza n'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Amen, amen. Uyu yari Pawulo, yariko arakebura abantu. Yari Pawulo yariko arakebura abantu, ababwira ati ndabinginga, ndabinginga mureke gusinzira, mureke gusinzira, mureke kuba nk'abantu batazi iyo bariko baraja. Nitube nk'abantu batazi ico barindiriye, batazi imbere yacu biturindiriye ibyo ari byo. Haleluya. Ngo ariko bene data, ngo ivy'ibihe n'iminsi ngo ntimurinda kuvyandikirwa. Urumva, niturinda kuvyandikirwa, niturinda ko abantu kwama ariko barasemerera, turazi neza ko atari wacu. Haleluya. Kandi byahanuwe, ibyanditswe muri iki gitabo, nta kintu na kimwe kitazoba. Naho wosenga, naho wogira iki, hari ibintu udashobora guhindura, kuko Imana yabivuze byose bizoba nk'uko yabivuze, kuko iravuga neza mu ijambo ryayo, nta n'urunyuguti rumwe ruzova ku ijambo yivugiye. Haleluya. Byose bizobaho. Rero arahiriwe umuntu yama yiteguye, umuntu yama arindiriye ati nejo nogenda. Haleluya. Naho inzamba y'akabanga bitaravuga, aravuga ati jewe nejo nogenda. Akabazi yagiye, kuko arabagenda batazi iyo baroye. Haleluya. Ariko arahiriwe
wama yiteguye. Haleluya. Akamenya ngo iyi si si wacu, jewe ndi ingenzi, iwacu ni mwijuru ku Mana. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma kiza mwijoro. Yesu yarabivuze. Nzoza nk'igisuma. Kandi nta kintu special kizoba cyabaye. Oya. Nta kintu special kizoba cyabaye ngo Yesu ngo avuge ngo urumva tuzobona ibintu hejuru mu kirere cyangwa tuzokumva amatangazo. Nta kintu na kimwe kizoba. Ngo tuzoba tumeze uko twari turi, wavyutse uja ku kazi ni normal, uja kwishura baja kwishure ibisanzwe, ufata indege voyage. Haleluya. Yesu agaruke. Ariko hazoba hari ibibazo ndavyizeye uyu munsi, hazoba hari ingorane zikomeye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ngumwe ngo azoba ari mu modoka yicaranye n'uwundi, abona imodoka ibinuka, ubundi amurondera mu buri. Nyawe uzoba ariko aratwara uyu munsi ari uwama yiteguye, uzomubura. Niyaba mu ndege hejuru mu kirere, umudereva niyaba ari yiteguye, kuko inzamba y'akabanga izokumvwa n'abiteguye, izokumvwa n'abiteguye, kuko mwemu w'Imana niwe azokumenyesha, niwe azotuma iryo jwi ryumva. Haleluya. Hama umwami wacu duhuriye mu kirere tugende. Haleluya. Rero bizokumva nde? Uwiteguye. Haleluya. Muntu w'Imana ndakwinginze, reba kera hari ibintu harandutako ndavuga nti n'ibi bintu birashoboka, ariko nta kintu na kimwe cyahanuwe kitariko kirashika. Ibyo ba Daniyeli bahanura, ibyo ba Daniyeli bahanura ko nk'indege barazihanura kumva ngo isi ngo hazoba nk'ikintu cy'ikinyoni kiguruka kijana abantu. Icyo kinyoni baracyumvira ntukibone icyo ari cyo, kumva ko antikristo azoza, karondera iyo antikristo ngo umuhanuzi w'ibinyoma. Mugabo uyu munsi turabona ibiriko biraba, turabona integuro, turabona ko ibintu bariko barabihindura. Jewe naratangaye, bavuga ngo hazoba ishengero rimwe, ukumva bizoshoboka gute umuyisilamu azohinduka yizere iby'abakristo bizera ko aba orthodoxe. Mugabo uyu munsi baraba kugira bati bariko barahindura Kristo, bamwigizeyo bahurire kuri Aburahamu. Abayisilamu baremera Aburahamu, abakristo baremera Aburahamu, aba orthodoxe baremera Aburahamu. Natangaye jeje ubundi nagiye i Dubai, ndatangara, nkabanzi ngo nzoja gusenga vendredi, baca bambwira batega basenga dimanche. Dubai basenga dimanche. Bantu b'Imana, nagira nkubwire ni ukuri ibintu byose biriko biregerana, biriko biraza pole pole, ariko arahiriwe. Haleluya. Arahiriwe wama yiteguye. Ibiba ntabibone nk'iterambere, ariko bimwereke ko ukugaruka k'umwami wacu kuri bugufi. Haleluya. Ko nta bindi special nababwiye bizoba, nta bihari. Ibimenyetso yavuze tugende tubiraba, nibyo bizotumenyesha yuko igihe kiri hagufi. Haleluya. Rero ngo azoza nk'igisuma. Mwibuke Nowa. Burya Nowa yavuga kuri ry'Imana wenyene. Urumva Imana yaramubwiye ati Nowa, genda wubaka ubwato. Abantu bakati hazoba umwuzure, nta n'imvura yari bwabeho. N'uyu munsi bakubwira ngo Yesu azogaruka twarishe ingero, uribaza azoritwara gute?
abantu badisparese kutya gute twumva ari ibintu bizarre ibintu bitabaho n'abandi baravuga ati hazoba umwuzure ngo nta mvura yari bwagwe ntayo bari bazi mugabo umuntu w'Imana arubaka ubwato arabwubaka arabwuzuza imyaka myinshi yeze akavura ngo karana akabwira ati nimuze mu bwato nimuze mu bwato imvura izoza Imana yarambwiye bakabona ati karavangiwe kajya kazehe n'uyu munsi arabana akubwira ati Yesu azoza gutwara ishengero ryiwe bavuga ati ivyo bintu byoshoboka gute ibintu by'Imana kubishira mu bwenge bantu b'Imana biragoye ubwenge bwacu ni buto bwose ku mabanga y'Imana ariko bidusaba kubyizera haleluya hewe imvura ngo iranagwa ega abantu barazi ngabona ko kavura nikabandanije ateto kakaze sindi byako karaduhenze n'uyu munsi hari abantu bizera iby'Imana bakavuga ati aho bavugiye ibyo bintu imyaka iheze ntibibaho hari n'ababivamo bakisubirira mu isi kubera babona ko ibyo bababwiye byatevye ngo si iby'ukuri n'abandi baraza mu bwato bakanamufasha kubaka munyuma bakavuga ati ibi bintu uyu muzehe yaravangiwe Imana rero yavuga ati igihe kirageze injira aramubwira ibikoko yinjiza ibitegwa ibintu byose yinjiza arabyinjiza hanyuma ariyugarira wenyene marayika imvura igira iki imvura ngo imwe yavuye munsi yindi bahejuru bibahurira baza biruka Nowa twugururira tiyo sijewe nugaye rero nibi byagakiza abantu b'Imana ukuza k'umwami adoza nk'igisuma benshi baziruka barondere nta pastori nta muvuga butumwa naka nta umurondere kuri YouTube urondere ubutumwa ubure dari byo bizoba byanakuweho ko hari igihe cy'amwa kije wicuza n'abandi baricujije imbere yuko baricuza ariko ndakwifuriza kutazokwicuza umuntu w'Imana ngwino kwa Yesu haleluya imiryango iracuguriye pour tout le monde nta muntu n'umwe ntatoranya ku butoni haleluya agirira neza bose ku murongo umuje ko wese aramutegereje ariko hari igihe haleluya ngo azoza nk'igisuma nta kizoba cabaye n'uyo munsi imvura igwa nta cyari cyabaye wari umunsi bariko bagiye ku kazi bandi bariko bararima abandi bariko bari mu biduga abandi babona ibara riraguye n'uwo munsi niko bizoba bimeze ngo bazoba barongora bazoba babyara bazoba bagira amaproje bazoba bavoyage bazoba nta nakimwe kizoba cyahindutse ngo aza twarabiwe haleluya ngo ariko mweho bene data ntimuri mu mwijima mwabyumvise ngo abizeye Kristo ntidukwiye kuba mu mwiza haleluya ntidukwiye kuba mu mwiza ngo tumere nk'abatazi ibyanditswe ibyanditswe tubirimbure ko haleluya bigutere kugira umwete uguhora witeguye kuko umwami wacu azoza ntakabuza haleluya azoza kuko ibimenyetso byose birahari ngo ntiturabo abo mwijoro canke abo mu muzimagiza mwavyumvise ntiturabo mu mwiza turabana b'umuco tugendere ku muco wa Kristo umuco ni ijambo ry'Imana niwo muco umurikira ibirenge byacu haleluya n'umufasha mwiza bidusigurira duhishurira amabanga haleluya tugira inyota yo kunywana nawe tugira inyota yo kuba mu ijambo bizotuma utaba umuhombe bizotuma ibintu bitakuza ko giturumbuka haleluya haleluya ngo nuko rero ntidusinzire nk'ababandi ariko twame tugavye twirinde ibiboreza haleluya ibiboreza ni ibihe mbere sizi inzoga gusa abantu b'Imana hari byinshi biboreza hari n'ubutumwa buboreza butakwibutsa ko umwami ari kwirembo haleluya ukubwira imigisha gusa ukamuri kucakira imigisha ukamuri kucakira amaviza
ibyo nibiboreza abantu bibibagiza. Haleluya. Bibibagiza ko duteza kwama twiteguye, ibi byose tuzobisiga. Haleluya. Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ndi gusa, ngo nzosubira mu nda y'isi ataco ntwara. Wari izina ry'Uhoraho rihabwa icyubahiro, rishigwe hejuru. Haleluya. We icyamuradishinga no kugiranira imigenderanire myiza n'Imana, icyamuradishinga sabana yabuze, si ubutunzi yabuze, ariko no kumva ko ari en communion n'umwami wiwe. Haleluya. Nico cyari kimuhangayikishije, akishira ku munzana akaraba ati mbega hari ahantu noba naratiriganye. Asanga ntawe, aravuga ati ntangorane, ntacyo nazanye ko Imana ishimye, reka ndindire nzopfa ndayizeye. Haleluya. Ariko tweho ko turi ab'umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo. Twizere, twambare inkinzo yo kwizera. Haleluya. N'inkofero y'agakiza, agakiza twahawe n'Umwami, tukamenya, twizere ibyo yavuze ko ari ukuri. Tutizeye ibintu n'ukuri birabisha amaso ukabishira mu bwenge bwawe byo kuzazanira, ariko tugize ukwizera ibintu turabitahura. Haleluya. Kuko Imana itadushiriyeho kurakigwa, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Imana ntiyaturemye ngo tubaho kurakigwa, ariko yaduhaye Kristo kugira ngo tube mu mbabazi ze. Haleluya. Kuko iyo ataba imbabazi za Kristo twese twarabo kurakigwa. Uyu munsi Imana iturabira mu maraso ya Kristo, niho tubonera, niho twegerera intebe y'Imana. Yesu yamari hagati yacu n'Imana. Haleluya. Ubundi twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko twabishikiriye kubw'urukundo rw'uyu Mwami, ngo niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Abapfa bapfira mu Mwami n'amahoro. Uriho ku bwa Kristo. Haleluya. Rero kubaho, Paulo yaravuze ngo kubaho n'inyungu, ndabaho nkorera Imana. Haleluya. Ndapfa ntahe mu ijuru kuruhuka. Haleluya. Uwe yavuga ati byose n'inyungu kuri jewe, ndiho mbandanya ndubikimaze, mfuye n'amahoro ndataha kwa papa. Haleluya. Nuko muhanurane, mukomezanye nkuko mubikoranye. Dukomezanye, duterane intege. Haleluya. Mu ijambo ry'Imana duhumure ibiriho mw'isi, amagorwa ari mw'isi, Kristo yaratubwiye ngo niduhumure. Haleluya. Ibyo byose yarabinesheje. Rero intsinzi irahari kuri twebwe twese. Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Yesu umwana w'Imana nzima, singira amajambo akwiye kugushimira, ariko kimwe nezerejwe Mwami Imana n'iri jambo, ngo tuzi neza ko hari igitondo kimwe uzogaruka gutora ishengero, abera tukaja kuruhuka hamwe nawe. Rero ndasengera abera, nanje nisengera mu mitima yacu ihore yiteze, ihore yiteguye, ngo tutazi umunsi n'isaha, ariko byose wagiye bitubwiye neza kimwe ku kindi. Reka rero duhore turimbura ku ijambo ryawe uko bukeye nuko bwije. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.